dutangura kurwana bana hasi nanje ndabiyama bakankubita amakofi nanje natora amabuye. Muharamutse. Kubera ubukene n'agashomeri bibiri mu gihugu cacu c'Uburundi, hari abarundi benshi bamaze imisi bagenda kurondera ivyo bakora mu bihugu bitandukanye, baraja muri Afrika y'Epfo, muri Zambia, muri Kenya, muri Tanzania n'ahandi. Ariko hariho umuce w'abarundi novuga yuko bahangayikitse cane gusumvya abandi, batesetse, bamerewe nabi, bafatwa nabi. N'abarundi cane cane abarundikazi bagiye gukora hariya mu bihugu vy'Abarabu twita Middle East mu Congereza canke mu Moyen-Orient, na cane cane abo maze imisi mbona bavuga canke barira biganyira n'abantu bari muri Saudi Arabia canke Arabie Saoudite, igihugu kimwe co mu bihugu vy'Abarabu. Hashobora kuba hari n'abandi tutamenya, hari benshi bagenda mu nzira zo mu gifuri, hari benshi baza mu bindi bihugu kumbure bataronka n'ubwo buryo bwo gushobora gusemerera. Jero mbona ko banteye ikintu c'ikigongwe kuko benshi bagenda bemererwa ko bagiye gukora baronka amadolari kandi bazoba bafise umutekano uhagije ko bafatwa neza, ntabwo baba biteze ibigiye kuzobashikira. Ikindi kibabaje n'abantu b'abamama, ni bashiki bacu, abantu twakuze kera, abantu b'abagabo nibo baja gupagasa, mama akaguma mu rugo akatunga abana akegeranya urugo, umugabo agapagasa hageze ko ataha agataha. Rero kumva umumama asize nk'abana mu rugo akaja gukora ahantu, n'ukuri urumva ibintu biba bigoye cane kandi novuga ko ibintu bitavyifashe neza. Ikindi nuko ico mbona bari mu bihugu ata amategeko yubahiriza akazi ahari. Mu bihugu vyinshi abo bantu bavuga ngo bari muri diaspora, bari i Burayi, muri za Amerika, muri za Australia, hariho amategeko umukoresha uwo ari we wese ataza kurenga amasaha ukora aba yanditswe, umushahara n'umusi uzoronka biba vyanditswe, hakaba n'abantu bajejwe kuraba ko ayo mategeko yubahirijwe ku buryo atawushobora kubonerwa canke guhohoterwa cane uko birenze ngeye urugero canke birengeye amategeko. Ariko abandi uko ndabibona bameze nk'abantu novuga baba esclave b'imbohe zimwe za kera, aho usanga amasaha bakora ntaho yaba yanditse, akazi bakora bashe kugahindura. Hari umudame numvise yidodomba ko bamuha akazi ko gukora akarya akazi k'abagabo nko kumanika ibintu, kurira ku ngazi, ukuntu usanga aba boss babo bafata nabi, rimwe bashaka kubafata ku nguvu, abantu b'abakenyezi. Turagwana nyine birakomera, turagwana umwe acaza kumanyina nkubita. Ukuntu kandi nibaza ko baba ari ahantu uvuga ko bari mw'irungu. Urabona ugiye mu gihugu warumenyereye, abarundi dukunze ibintu vyo kuganira, abantu bo mabanyi, ngiye kwamamaza Ubeda, amakuru mwaraye, mbega mwumvise ivyarabibaye, hehehe yararongoye. Ivyo bintu urumva yuko vyarahavuye. Iyo ugiye gukora hariya uba uri wenyene kumbure mu gisagara, canke niyo muriko muri gisagara muri benshi, igisagara ni kinini naho coba ari gitoyi, kubera nyene ukuntu umukoresha akuzingira mu nzu, nturonka akanya kugenda ngo usohoke uvugane n'abandi bamama ushobore kwikura akuya kuko uba wiriwe urakora wabiza akuya. Ivyo navyo binaza ko bibaremera cane, na cane cane kujanye n'ico bita mental health, ko mu mutwe wiyumvira amagara ubuzima bwabo. Hanyuma hakaba nuko kandi ico mbona ahubwo gikomeye cane, umenga ku bintu vyo kuvugwa nta gahunda ihari, nta plan ihari. Uko bigenda mu bihugu, ushobora kuri mu gihugu c'iwanyu aho leta ikurihira canke ufise irya mico nk'irya mituweli bafise mu Burundi, canke n'imiburiburi ufise famiye hafi bashobora kukubona bati uyu mama aragwaye, umupapa aragwaye, reka tumujane kwa muganga. Mugabo hari urumva nta muntu nk'uwo uba ufise akuraba, kandi bona kumenga nta kintu bateguye co kubavuza, yaba nka health insurance, donc assurance maladie, canke sinzi ko bavugana na guverinoma kugira ngo abantu baje gukora muri izo condition bakore bavugwe nk'abenegihugu. Ndazi mu bihugu vyifashe vyinshi abenegihugu batabishoboye bivuza ku buntu. Nukuvuga ikindi kibona kumenga n'abantu bibagiwe, nukuvuga iki, uhora wumva ikintu bita ngo ni diaspora. Diaspora
iyo wumvise bajya abagabo bayirongoye yumva ngo ico twari mu Bubiligi, ngo ico twari muri Canada, ico twari muri Australia, ico twari muri Chine, ico twari muri mu Budagi, muri Amerika, bagenda ahantu novuga yuko sivuze ngo ntibabakeneye mugabo ntabwo ari ngombwa abantu bari muri ivyo bihugu bafise ubundi buryo bakingiwe. Ndabona twari dukwiye cyane cyane abo barongoye diaspora kubera abayishikira mu butegetsi bakaraba ukuntu bo bipanga ku buryo aba bamama turiko turungika muri Saudi Arabia no bindi bihugu by'abarabu haba imihora myiza izwi bacamwo, hakaba amategeko abigenga, abantu babarokirita bakaba banditswe, bakabazwi, bakabavetinga, bakaraba koko atari abantu b'abaswahili, abantu bavuga igiswahili mu mbabare na mimi naongea Kiswahili, kwa hiyo abantu bavuga igiswahili iyo tuzabaswahili tuzoba abantu babesha muri byo cyase kuvuga. Hanyuma babahe connection, babahe access direct aho bashobora kuvuga ati aha hari ambassade turashobora kubashikira, turashobora kuba telefona, nomero turayifise, kandi muri ambassade bahashire umuntu novuga w'umuvyeyi caretaker avuga ati iki kintu uyu muntu ashinzwe. Ndaja kuvuga ibintu byinshi niyo naja kuraba ivyo Philippine ikora ko n'ikindi gihugu kandi kirungika abantu muri biya bihugu, ariko babirabe muri ministere ishinzwe abakozi cyangwa ministere ishinzwe abaja hanze, habe ibintu vyanditse vyumvikana ku buryo ata muntu agenda nk'imbohe bakeneye gutaha babe bafise uruhusha rwo gutaha. No mu gatuntu ndatonekara uba narabariye umubosi ko vyanse ko nkira nsubiza muhira mu Burundi nje kwivuza, akaba yaranse. Bagiranire imigenderanire novuga bilaterale, bumvikane igihugu tuzoguha abakozi mugabo dukeneye iki niki 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 ko kiba gitunganijwe. Hanyuma biteho kandi amagara yabo y'amagara y'ubuzima y'imibiri n'amagara yo mu mutwe, kumbore bafata ukuntu umuntu atelefona baraba mbega urakomeye umerewe gute canke ufise ikibazo uzotabaze iyi nimero, ariko ntitubatererane ngo bame bariko bararira baturira kandi ari abana b'u Burundi kandi bagiye mu bisanzwe kugura yuko hari ico bofasha mu miryango. Ariko nabo sinzi ko ukuntu baba bashoboye kwiyegeranya bakagira nk'ikintu kimeze nka sendika, ivyo sindabizi neza situation bagendamo, ariko naza ko bari kubwirabwirana bakaronda umuntu abaserukira kugira ngo bagume basemerera. Rero ibintu bashobora gukora, je nobaza nk'igihugu ca Philippines. Igihugu ca Philippines ni igihugu ni igihugu kiri ngaha muri Asie du Sud-Est, Southeast Asia, naho bakunze kurungika abantu muri biya bihugu gukorayo, ariko barafise ukuntu babakingira kuva ku bakiri muri Philippines gushika bagiye iyo baja. Icambere bakora, bafise inzego muri leta ziraba abakozi baja hanze, babita ngo Overseas Filipino Workers, OFWs, barazwi aho ugiye hose urabumva. Hanyuma bakaba bafise ico bita ngo ni Philippines Overseas Employment Administration, donc ni iyo administration, iyo ugo gwego ruraba abantu basohoka hanze, abariko babarokita ama agence arafise ivyangombwa, arafise ama license yazo, hanyuma kandi bakaraba ko bariko babatwara batababesha umuntu, bakaraba ko ivyo babemereye ariko kazi baronse. Iyo n'ugwego rumwe. Urundi n'ugwitwa Department of Migrant Workers, namwe nawe nyene ko rushinzwe muri iyi myaka ya vuba ndibaza mu 2021, nabo nyene baraba amategeko araba ba OFWs ko ariko yubahirizwa ko atabantu bariko barayarengako. Ico ni kimwe, hari inzego za leta ziraba ico kintu baragishizemwo umwete bagishiramo inguvu. Ica kabiri nico bita bilateral agreement, donc imyumvikano hagati y'ibihugu n'ibindi, bakavuga ati ikintu mu Gifaransa gya memorandum of understanding, bakavuga ati ibi ni Saudi Arabia, iyi ni Emirates, Dubai, bati reka tuvugane abakozi tuzobaha, muteza kutahemba munsi y'amadolari aya ku munsi canke kwisaha, muza kubaha imisi 2 y'akaruhuko,
amasaha yo gukora ntibaza kuba ariko arakora minimum canke ikindi ivyo byose bakabivugana bikaba vyanditse umuntu agiye muri Saudi Arabia avuye muri Philippines akabaza yuko hariho minimum base in vya protection bihari ivyo bakaba babibabwiye baravyumvikanye n'ico gihugu agiyemo. Hanyuma ibindi bihugu navyo bakavuga bati ivyo bintu mutavyemeye nko muri Philippines bavuga ati ivyo mutavyemeye nta muntu tuzobarungikira avuye muri Philippines agiye gukora mu gihugu kitemera aya mategeko. Urumva ica gatatu hakaba ikintu cyo kubategura imbere yuko bagenda baba bafise ibintu vy'amaseminaire umenga bayita ngo ni pre-departure orientation seminar donc bakabahamagara ati ufise uburenganzira ubu nubu ugize ikibazo ngaha ushobora kwitwara ushitseyo ngibi kiritoria hariya imeze kuno bintu kugenda bavyiteguriye ngizi mufise ikibazo cakomeye ambassade mu yikontakte vyarashika kenshi bagacira nk'urubanza ndibuka mu myaka iheze baracira urubanza umudame umushebu yagombye kumusimbirako umudame abafilipino abantu bo muri Asia usanga bakaze aramuniga mu kubita hasi bamucira uko gupfa mugabo Philippine guverinoma ya Philippine genda ati nta kuntu mwica umuntu yariko yitabara mukaramuka mumwishe nta n'umuntu muzosura kubona wiwaceje hiyo uwo muntu baramurekura baramutahana muri Philippine. Urumva ica kane hakaba gusa abantu barokirita amajansi akaba ari amajansi gusa yemewe yahawe iyo license bien sûr ugafata ko nta corruption ziriko zirabamo donc bakaraba ko ababirenze ko bakabahana cyane ku buryo bafata ko ari nk'umuntu agize human trafficking utanga kujabukana abantu udafise izo license. Hanyuma ayo ma agence nayo akabaha garanti ati akazi karahari akazi gafise kontra pana kugenda ngo yamaze ukwezi amezi abiri muri office ajyamye kuri tapi bakaba hariho plan ya repatriation umuntu agwaye umuntu arambiwe umuntu kontra iheze umuntu bamufashe nawe akavuga ni ngoma gutaha hakaba hari izo zintu vyanditse ko kuntu vyanditse ko umuntu ashobora kwitahira kwisubira wabo hanyuma navuga na welfare muri rusangi mukamenya ko umuntu atagwaye mukamenya ko umuntu atari kahangayika ico kintu ayo majance akaba nayo muri kontra vyanditswemo ko ivyo atuza kubikora ivyumva niko Philippines bigenza. Ica gatanu yakoze urabona kujya kuntu usanga ambassade afise umuntu bitango ni attaché militaire ambassade menshi aba yafise nabo barafise uwo bita labor attaché no kuvuga attaché du travail attaché w'abakozi no kuvuga aba bafise umuntu abantu bashinzwe kuraba abo bakozi bari bafilipino bari mu ico gihugu bakaraba ko bamerewe neza bafise ibibazo bakabibafashamwo mu minsi communication itarakomera ubu harabonetse amatelefone nibo bagira izo communication kumvikana kubahuza n'amafamili bashize iwabo hanyuma hagize uwo bahotora bikasa ko uwo barenganya aba abused bikasa ko yiruka ahunga ugo rugo hariho ahantu shelter ahantu babara bakirira vy'agateganyo cyangwa cy'abanyarwanda byifata kibanza mu kurindira ko uboroganza byo gutaha ko hagiye gusaha atandagi hari uwo munsi canke bavuga ati tirindira tukuronde undi mukoresha ariko hakaba hari aho hantu hakaba nizo bita hotlines for emergencies hotlines donc n'umuntu abari umuhora abari nk'inomero ya telefone utelefona igihe cyose amasaha 28 kuri 48 kenshi na kenshi ku buntu mu gihe hariho ikintu cyuhutirwa ni nkizo mu bihugu mwe mu za police canke za ambulance iyo nabo babayifise kuri abo Filipino bakaba bayifise ivyo no bako bitagoye gukora cyane. Hanyuma ica gatandatu bakora ni repatriation donc kubahungurana nico bita legal aid umuntu abafasha mu gihe ku bintu bijanye n'amategeko no kuvuga nkiyo hari urana ko muri Middle East kiriya kare hagiye usanga hari intambara za Libya za Kuwait za Lebanon n'ahandi no kuvuga leta iba yiteguye guci barungika indege bagataha barungika indege badataha nko bari muri Iran urana ko ariko baraharasaba baca barungika indege bakabatahana ningoga canke bakabashira mu kindi gihugu mu kurindira ko babashikana muri Philippines mugazo repatriation flights indege zo kubatahukana bamazi baziteguranye. Hanyuma hakaba nico bita ngo ni overseas worker welfare administration ni birebire cyane ariko icyo naco no kuraba ko abantu babayeho neza
niba ari umuntu abaye ahantu akaba stake yagiye ashika akati je ndabuze amahera yo gutaha mugabo nshaka gutaha ariko muhanda afise impene nzoyigurisha ndabarihe bakabaha ingurane reka tuguhaye amajana 2 utahe nugurisha impene uzotwishyure cyangwa umunsi wagarutse na cyane cyane cya kintu bita mental health support burya abantu b'abarundi duca muri vyinshi hanyuma tugahahamuka tukabura ikintu kiduhumuriza ugaca usanga umuntu apfanya kabonge canke yagira akora ibintu bitafise ubwenge kubera yabuze umuntu amuhumuriza yabuze umuntu amuhoza abumva baba bafise abo bantu bashinzwe ico kintu hanyuma ikindwa naco cyanyuma nuvuga ko ari nka kubwiza public awareness kumenyesha abantu ko aba bantu bagenda hariya baritanga bo bafata ko ari aba heroes bango naba heroes muri fifi ko babitumba n'abantu bitangiye igihugu bitangiye imiryango yabo kuko nabusanga hari nk'abadame asize umwana akamusigana inakuru bakazavuga kuri telefone nyuma y'imyaka ibiri karenzo mubona mvuko no kwitanga bakabaha akantu kagateka hanyuma ikindi amabanki za aeroport n'ahandi hose ugasanga baraha ikibanza abantu bita OFWs niyo utashe ugasanga kumenya kuri aeroport hari umurongo wawe ugiye muri banki gusaba amafaranga bakamata uyu muntu akora OFWs aje kuyakorera dusubize ugasanga nyene baraborohereza barabaha agaciro ariko ico kumbore coza mu nyuma ivyo navuze bitandatu vya mbere naza ko bishoboka kandi ari ngombwa vyaza gukogwa uko abarundi batera biyongera byasaba yuko bagira ikintu kibatabara niba abantu menga ntibafise iyo bava kugira ngo ntibahave bitwa ibi abantu bari mu bucakara kandi ubucakara bwaraheze nico ndashaka kuvuga ndaje nta kintu concrete ntanze mugabo ndumva yuko hari hakoye yuko yaba ministère des relations extérieures ushinzwe ibikorwa byo hanze imigenderanire yo hanze na cyane cyane ubajya abantu bari muri diaspora bakaraba iki kibazo bakacicarira kuko nta kuntu abantu boguma barira batakiri gitabara kandi turi ngaha turiko turabibona ndumva ko hari gishobora gukogwa ubwa vuba murakoze cyane hakaba hari ico kumbure wumva nk'umuntu akora muri Saudi Arabia avuga ati iki kintu wakidufashamwo nibindi yo bivuga ngaho ntiyabuze kumbure uwo vyumva canke uwo bisoma akaraba ico yoterera nuko mugira umunsi mwiza mwese hanyuma mwihangane bashiki bacu mama bacu shangazi ambapo mko pale Saudi Arabia tunawapenda sana kwa heri.